banza umbwire weka ahantu umbwiye ngo twende kunyereka inyereka ahantu njanye haraheze hariya nta bantu babaye wowe ujanye he wa muhungu ariko twagenze umwanya muremure wose ni navyo naguma ndakubaza nta kuntu jewe nzungurutse quartier zose ugaca unandugana nino kandi hanaheze hama ngugiye kunyereka amazu kuntu yubatse basi uriteguye kubona icyo nashaka kukwereka uri siri ko witeguye nditeguye nanje mbaye umusaza wo kuzunguruka amakartier yose ntaje kuraba ibyo ushatse kunyereka nyene uri siri cyane ene ugene waragutegereje Ana 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 ne uramubona nyene ndamubona cyane ndacari mu ndoto oya nyene ujya ni Ana urya mbona wowe uramubona nyene ndamubona yambaye gute nyimbo mubona yambaye ipantaro yambaye n'isaha ku kuboko kw'ibubu kwa gauche yambaye n'ishati y'amaboko maremare araberewe no mu mutwe nyene ndabizi ko wari ubitegereje nyene genda umuyambire Ana Ana uriwe Ana ndamufasha Ana 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 uriwe Ana Yvan jewe ndakubatse uriwe kweli Yvan jenda hari sawa unyimbo hari kubera ko amaze igihe cyose kandi uri muzima ntubimbwiye kwanza utaranyishura nyimbo uriwe wavure hamujya bahambye nawe ninde nyene Ana tugomba kubimubwira Yves Stone tubimubwire ya nyene tubimubwire Jenny twa Stone ndi musaza wa Sisi Siyera Utumereo ramutse neza kubera kuri kwibarobana nyene aba umuzamu andi ndire mawo azi akazi ko kubera nyene aba umuzamu wa mbere w'ifresh niyo kwagira ubuntu ugashaka ko hako mama onye nakundana ko nabimbwira ngo kuva kira tukiri batoya ngo arukuna kumeza kugenda tugenda ungunda ngo kugira ngo isinu bwiza bwanje ugenda ubutora ko ugenda ufata ku bwiza bwanje nyene ayimbwira ko bwiyemeze bwawe butamfasha shaje sinibaza ko mfite n'ubwemezi ni robo y'ubwo office amarobe kwa Ana twaganiriye nyene byinshi urabona ko yari amaze igihe atameze neza byerekeye ko waramutwaye Yvan wiwe
nabona ko atari amaze igihe ameze neza kandi nanjye urabibona ko nayo amaze iminsi nameze neza kandi bivuye ku iyo mpamvu nyine nene ntacyo bitwaye nzo mu gutereterana kugira ngo rero kuzora wiyumvisha yiste nyine yuko umenga umufitiye ideni erega sister wanje uri mwiza komorosha uvuga neza uteye neza ku buryo umuhungu wari wese iyo bakiniye kubana nawe umva rero nta uza wumva wishinja amakosa utigeze ugira mu ruhara ninde wigize ni wowe bihisemo kuba uri mwiza oya ibyo ndabyumva ndabizi ndamusumvye ubwiza n'ubw'indani ndabumusomvye akaba ariyo mpamvu rero uko ubwiza bwanje bw'indani bwatumye fata ingingo yo kubavira mu buzima bakabandanya urukundo rwabo ntarimo oya ico sikibazo wumva nakubwije mu mesi yawe mu buzima tubamwo nta kintu kimwe cy'amakige nawe ubwe tuba tubishatse kandi iyo ubuzima bwo buragenda ukunge n'uwo bushatse ntabwo bwari ubuzima ese rero wowe nta kibazo na kimwe zonyo bifisemo kuko si wowe irene uri mwiza uko urumva Imana niyo yakubwize mwiza nacyo gituma n'uyo muyiva nyuma yo kubona byose yahisemwo wewe kuko uri umuntu wanyawo umuntu agomba guhitamo nta mpamvu ko byicuza mwiza wawe ibyo ndabyumva kandi cyane n'ubwiza ndabizi ko ndabufise nyene kandi ndabumusomvye niyo mpamvu ndamusomvya n'ubwiza bw'indani niyo mpamvu nahisemo kubavira mu buzima gode rero nahise kubavira mu buzima umwe basubirana je ndabuvemo ivyo wayipanze gute rero bon ndabizi ko uciye ubwenge wayipanze gute ivyo sinzi ko ari ico gihe ca nyaco co kubikubwira ariko umena w'iki ni wese nyine ndabizi nyine yuko utazovyara amahoro nyine ariko ivyo wonye ntabwo ari kibazo cyawe byose Imana nipanga ko kandi rero nyine Yvan umwana wiwe nubwo atazi yuko atazobaho nyine ibyo si ingenzi kurumva singenzi no kugomba gukomeza kuba uri muzima nyene urabizi sinshobora kubaho nzi ko umwana wanje yapfuye kandi urabizi ko umwanya n'umwanya dushobora gupfira rimwe kandi urabona rero bisaba yuko Yvan ndamuha ikibanza agasubirana n'abandi bakubaka urukundo turashobora gutegereza muganga hari aho wundi umwana ashobora kumukuramwo neza rero n'abasi none bibaye ni wowe wa mbere hari n'abandi bamwe bishikira nyine abana bakabakuramo kandi bagakomeza kubaho kandi n'ikiri kirekana ngo ikintu kimwe uyu mwana wose we w'ingenzi we byo w'ingenzi kuri umwanya ni wewe kuko uyu mwana nubwo ndanamuzi je nzoba ndi muyomba wiwe ntabwo nzoba ndi musaza wiwe birumvikana gusa nishimiye yuko umwana yobaho nishimiye urukundo rwa Yvan kubona ko uyu mwana ari uwiwe ariko yumva ko atazobaho gusa nishimiye no kukubwira nishimiye n'ubwenzi bwanje nana ndabyishimiye come on no kuri kuravuga nk'uri kuraraga ugiye gupfa nyene rimwe na rimwe mba numva naniyahura nk'ababisaba akabana amahoro nawe nkakubisa bya bintu bya blo mpamayinite blo ndashaka kuja mwisa ushaka gupfa ushaka kurira urabitse ko atari gero nk'ubita bihagaraye nyine rero uzuracunga amajambo ugomba kuvuga uko urumva uzuracunga amajambo ugomba kuzuravuga aho wundi akubwira kwiyahura kubera umuntu ubaye Kristo bo ntabwo ndi Kristo uzoshaka kwigira umwari kazi mu rukundo rwabo ubona ko bw'ikintu kimwe we abo bayiva ngo mwahuye nabo bakuze ese rero ntuzugerageze gukora ikintu cyose cyotuma mba umuntu mubi ku buryo ushize kuri etape yo kumva nyine ko wokwemera ukifisha kugira ngo abantu babashe kuba ari bazima bagyaze baba bishimye je nanje bro ndabizi nta kintu kibi wokora kandi ntuzunagikora ahubwo ikintu uzonkorera uzugerageza uburyo bwose babana bishimye ako siyera wotohinduka ryari ingo naho ubwo muri ese rero ubwo siyera yabaye ikigoryi cyane agukunda byatari yahisemo gutanga ubuzima bwiwe kugira ngo wowe n'abantu mubashe kubana amahoro siyera wabikoze nahise kubikora
Yvan umbabarire kuri iyi ngingo mfashe umutima wanje wananiwe kwihanganira ubuzima bubabaje inshuti yanje Ana abayemwo ndazi kuza kubabara cyane niwo mbona napfuye ari kuze kwihangana kuko amakosa nayawe naragerageje kukubwira ukuri ariko waranse kunahura burya hari banga naguhishije Siyera kone nagusobanuriye neza yuko utari Yesu kuburyo uza kugenda kugerageza kwitanga igitambo kugira ngo bano bajinga babeho kweki wikunda we kweki wikunda Zari bikwibiki ubwo witaye ubuzima bwabo baswahili uyene wahuye nabo ariko umaze gukura wirengagiza jiste mukuru wawe gana byo waturagiye kwa muganga tugende kwa muganga what Kicare imira ndagusaba subiteho sugerageza uko ushoboye kose babane ndabizi sahura n'ibintu byose bitambika ariko uzobafa Subafashe babane tugende kwa muganga ivyo nyine by'impibura bimwibyira wenyene urumva umubiri ugomba gukomeza kuguma uri muzima nyine uzobyikorera ivyo uri kurambira nyene ntabwo ndi umwana mwiza ku buryo nota umwana muto yawe hanje urabona tugomba kwa muganga hey wesi nziza kuba inyarizo zisije ndakwingize irago baskwara inzozi right yes kuki wikunda si ntabwo ndaguhakigije umusaza wawe ntabwo ndaguhakije ariko kubyo ukwitamo nyine kwitanga igitambo Sisi, You know what? Siyera ndagusezera nyene yuko bizocana. Nyene nzotuma Yvan niyo muhana babana. Ko mbere kwizonya biba. Ngiye kuba nk'umuntu atagira umutima. Maze kubibona rero just nabyakiriye kubera kuba ntabajije kubyakira bajije yaci ngomba kumenya impamvu nyamukuru Nashaka kuganira nawe tuvugana iki nyuma yo kuntwara umugabo wanje nihebeye jewe nyene garutse no kuntwara mama umwiteho umwitware burundu si nkibukeneye mu buzima bwanje umwanya tukavugana ahubwo ikindi naco ugabanya kugumuza kundondera naco nkiburiye ko nawe nyene nyumviriza hama sinze ngaruka kurondera kuko mutanyumviriza nzoguma ngaruka mpa kunyumviriza okay vuga ndakumva Nama na karibu nje. Karibu hii. Bani shwa kuvuga sindiko ndakumva. Okay. Icambere na mbere nashaka gusaba imbabazi kubwa buri kimwe.
ndabizi byabaye si amakosa y'iwanje kandi si n'amakosa y'iwawe. kandi umbabarire ndakubaza ndashaka kumenya ukuri wamenye gute nashitse ku bitaro gute ni igiki gituma unyitaho bigaragara ko yifashaka kumenya ukuri ariko ntiyamenya ukuri ku rukundo akunda Ana ndabizi azoca amanuka mu gisagara kumuhiga byari byiza ariko aracagwaye byongeye ariko arahigwa oya Iva umbabarire ngiye kukubesha. Nitwa Siyera watoye umusatsi hoho waba wibuka ko wigeze gusara? jewe oya ico nibuka nuko nafasha ndakubitwa hama nikanguye ndi mu bitaro narigeze gusara jewe. Ya nagutoye umusatsi numva ndababaye cyane kubona umusore mwiza nkawe ari umusatsi maze kukubona nibutse mu byaranje yigeze gusara hamara pfutswa rakira ubu ni mutsi nico cyatumye nshima kugupfutsa. Nibyo byantwaye amafaranga menshi ariko sinitayeho ku buryo nakoresheje. Gikuru ni ukuri mutsi kandi ndashima Imana cyane ko ikibazo cyanjye kibaye ukuri. Eva ubu wiburahiye bidora ba bantu badutiza isafuriya badutiza ibikombe. ibikombe ngo nabyo bafise nta bikombe bafise none tubona uwakude tana mwereka mu cyuma kora mwiki ihangane mu buzima birasabwa yuko tumenyera ibintu byose ino Siyera Siyera ariko nagomba gusaba oya manzi nyemerera yuko ucakunda Iva arico nshoboye akikwemereye arico ntashoboye naho nyihanganira. Okay Siyera akabazo nashaka kwibariza
hagiye umuntu bamwivye ikinga inyuma y'amezi abiri akaronka imodoka yoguma yiyumvira ku ikinga bamwibye canke yoshima Imana kuba yarose imodoka? Iva, ndumva ata mpamvu yuko waririra ico wabuze, ahubwo washima Imana kubw'iyo modoka yaguhaye. Sierra, Oui. Njewe narakunze umukobwa kandi ndamukunda cane, naramukunda cane. Naco ntakoze kugira nereke uwo mukobwa yuko ndamukunda canke ndamwitayeho nubwo nari mu buzima bubi, ariko uwo mukobwa yarampemukiye ku rugero nawe utokwihanganira. Kuba narakize nkisanga mu biganza byawe biragaragara ko Imana yanyishuye. Nta muntu akomeye nkanje afise umutima nk'uwumvise yo kubona nta kwipfuza. Sierra, urumuwe w'igikundiro, usa n'inyana, usa amaso meza, utwenga neza. Ivyo ni ibintu bituma jewe mu buzima biguma umutima wanje uguma nkwegera kuri we. Harya gushaka kumenya uwihishe inyuma y'ibi byose. Okay. Mviriza. Umukire bita Karori ngaho Ngozi, uramuzi? Okay. Ndakora nidahire. Umviriza rero. Umukobwa bari kumwe mu rukundo ari we bita Ana, uramuzi? Okay. Umviriza neza. Umukobwa bita Ana ari we wihenda ko muri mu rukundo, niwe yantumye ngo ndakurangiza. Ana natiyo. Yaramuhindira ubuzima, amashuri ariha, urimo uraza kwivanga mu rukundo embi. Nyumviriza neza. Tuka. Ana rero uri kwihendaho, nyumviriza neza ndaba mu maso, niwe yantumye ngo ndakurangize ubavire mu rukundo. Hakuno baho ndakubona kinga kwisi no timugupfa.
Stop. Yvan. Sohoka. Usohoke hano mvira no mu buzima. Kuko kuva umunsi wa mbere menyana nawe, ubuzima bwanje bwose bwaje mu bibazo. Sohoka. Sera ndagukunda. Kandi ndagukunda cyane. Navuye ruguru nzakurondera wewe. Mva rukunzi Bujumbura kumvo yawe. Hano ngo sohoke. Sohoke njye Sera. Sera simba nga hano ahoje kuko ndagukunda naje kurondera wewe. Yvan. Kandi ndagukunda. Ariko ntabwo twakometsanye nawe. Anahari. Anahari kuri tumwicaye. Niwe yakuvuje. Byose niwe wabikoze. Waravujwe. Urakira. Wisanga mu biganza byanje. Sije nakuvuje. No? Byose ni Ana. Kuba uri umusazi akakuvuza. Ugakira. Sinumva kumene wohindukira ukamwita umwicaye. Nta kuntu na kumwe wohindukira akaza kukwica. Ivu. Ndakwinginze. Ko urukundo anagukunda bazi. Sohoka. Ivu sohoka. Sera. Ndagukunda. Ibintu byose wambwira nta na kimwe nokunda. Nta n'icyo notaho. Sera ndumwica. Ndetse sinamakosa ya Yvan. Ariko nawe numva ari ngombwa ko nshika ngaha tukavugana kubera inyuma y'ibyo byose byaba byarabaye. Urabizi ko ari inshuti yanje. Nagufata nka petite sœur. Niyo mpamvu nashimye kubavira mu buzima. Nkava hagati yanyu mu rukundo rwanyu. Haja kure hashoboka. Muri make nashaka gusaba ngo wongere usubirane na Yvan. Wongere umwegere musubire mwubake urukundo rwanyu. Nije mbogamizi yari hari hatuma mudakundana. Ariko urukundo nakunda Yvan ndabizi bizongora kumwibagira. Ariko narusakoresha umuntu kera amasaragiye. Sindi ko ndaje. Okay. Nta byinshi novuga. Icyo nashaka ni uko usubirana na Yvan. Ugasubira mu kabana nk'uko byari nk'ubwa mbere. Jewe nta kintu mbona nk'iriko ndakora hagati yanyu. Kandi nubwo nohaguma n'umundi ntivyoramba. Naye numva no gusaba yuko wogerageza uko ushoboye mukongera mukavugura umubano wanyu. Cyane ndabivuyemo ngiye kure hashoboka. Nta byinshi nahise byo kukubwira byari ibyo. Bomba yaje. Byo kugenda n'ibyo kutagenda kwawe ntaco bimbwiye. Wenyene n'amahitamo yawe. Ndibaza wahijeje. Ibyo nahise kuvuga nabivuze. Ko byose ni gucamira rero yuko ari mama wa Ana. Habiri inyuma byose. Yene ubwo anamaze kubyanka. Wakoze kuza Ana. Mbega ushobora kuba uzi ntuburibwe bungana gute kuba wubura umuntu wonyine wari usigaranye ku isi hama ntugire n'amahirwe yo kugenda kumwihambira mu gihe bagiye guhamba mushiki wanje je naje guhura nawe ibinyesha ko bisoundinga nk'ubusazi Sira yitanze igitambo kugira ngo we na Yvan mubashe kubana amahoro naramubwiye ntubikore ibintu byo kwiyahura
Sierra niwe wonyine ari insigaranye muri iyi si. Harambwira ni Stone ngomba gupfa kugira ngo ndeke Ana na Yvan babashe kubana amahoro. Ndamubwira we ntabwo uri Kristo, yararangije kwitangira abantu, nta mpamvu yo kwitanga. Ubwo nyene kuko niko arasanzwe ameze, cyaramaze kwiyumvira cyose, waba yumva yuko ari mukuri, byarangiye yiyahuye. Sasa mbwiye ni yuko ngomba gukora ibishoboka byose ngo wowe na Yvan muzobashe kuba amahoro. Kandi mu gihe cyose kiri muzima ngo wowe ntabwo ushobora kubana na Yvan. Sasa ubwo wowe yikuye mu nzira. Hari abandi rero bisaba yuko bava mu nzira ngo kugira ngo wubashe kubana na Yvan. Harimo mama wawe n'undi yitwa Dani. Mama wanje Ubundi yarabimbiye ko wabyanze. Waranse kubyemera yuko mama wawe ari umugome, ariko ukuntu muzi mama wawe siko siwe muntu ari we. mama wanje gute Kugira ikintu kimwe. Kugira ngo ibyo mushiki wanje ashaka cyangwa icyifuzo cya mushiki wanje kibe bisaba yuko upfa. ubu rero waje kunyica Umva ndiko ndabikubwira nkaho umengo ndiko ndagusaba. Nijwi ryanje ntabwo bisobanura yuko ari itegeko. Ana tugomba gutuma isi yose yizera yuko wapfuye. Na mama wawe ubwiwe akizera yuko wapfuye. Na Yvan ubwiwe akizera yuko wapfuye. Ndibaza niyo umutima wa mushiki wanje uzoruhuka amahoro. ibyo bikure mu mutwe Kuko bisaba nyene yuko ubasha kutahura kwanza mama wawe yuko ari umugome mbere yo kubanza kumukura mu nzira. Kandi ndakurayiye mu gihe cyose mama wawe akiri muzima nta munezero n'umwe uzo kwigera uronka uri kumwe na Yvan. Bizine nivyo bizoguhereje umuco wo kumenya neza mama wawe wariwe mu gihe cyose uba utakiriho. mpe mu buhe buryo bisaba kumvikana. Nene jera amaze kwifata nkaho twumvikanye. tubigenze gute Stone? Nene icyo nico kibazo cyo kubaza. Karibu. Hama muganje sinje kwivuza. Tukibuza. Ariko mbona uko byose ibibazo byinshi kandi nduhishijwe na mama wanje. Mama wawe. Afatanijwe n'umusaza w'umukire yitwa Karoli. Mama wawe. Sisi twenda gutahura gutuma yo kwifuriza izina yo kurya afite ikinya n'abandi bakubwira nabi. Nshobora kubitahura wewe ariko nuko biri. Nkabanje ngaha rero wafete nitwana niryo zina ryanje. Nkabanje ngaha rero kurondera umugabo w'iconja n'ijambo aho nkakubona ngaha. Dr. ashaka umuntu dukorana idiri. Shaka ko isi yose imenya ko napfuye. Isi menye ko wapfuye? Ana. Kugeza umunsi wa cyasara? Ana nzi ko wakize. Kumva nanze. Ndakuzi. Ndakibuka na muganga waje umugenzi wanje. Itrakiyo. Wasaze kubera imoferi. Nzi ko umaze gutora akamitende. Ngira cyane ko guhindura ibitaro n'umuganga. Ndakwibutse. Ariko wajeje sinari nasaze. Jya nkofero yari y'umukunzi wanje nkunda kandi n'ubu nkikunda. Nishatse umusara. Bon. Sinari nasaze. Nashaka kwereka abavyeyi banje ko nasaze mugabo je nari nzi ivyo ndimo. Rero muganga numva histoire yanje irizi. Icyo nshaka rero nico. Isi yose imenya ko napfuye, yaba na mama wanje amenye ko napfuye. Niyo ngingo numva nafashe kandi nibyo numva vyama amahoro. Si uri tayari twabikora. Abantu benshi gufata ingingo biratworohera. Ariko ntitwiyumvire kuri risiki zizokurikira inyuma ya decision. Ivyo ndavyumva. Mbe uribaza wabanje wicara uratekereza. Nufata iyo ngingo ukabaho utabayeho.
isi yose nkuko yabivuze na mama wawe azi ko wapfuye tekereza kujya mukecuru nabonye uribaza uburibwa aza kugira mbe shiro yatumye usara kubera ingofero uyu mwanya uramwibagiwe ntabwo wumva ko nawe naza kuba mu bundi buzima ataza kuba gufise ntushobora kubitahura wowe reka kandi abo uri kurambwira nta n'umwe nitayeho ariko ndakumva cane kuko utazi uburibwe ndimo ahubwo mbwira iby'ingingo no kutayifata numva uzyirengagiza ikibazo ufise ni ikihe ushaka ngahe hama dutangura ukaba uri seriyeze ushaka ko tuja muri iyi game hariho kondisiyo za game ni ukuvuga igihe uzoshaka kugira bwakana amarangamutima twamaze gutangura game ibyo yifuza ibyo bizuba ukuri bisange wapfuye hakugira ngo nze mumbe akazi kanje niwagira icyo uzosanga ntushaka gupfa uzosanga wapfiriyemo okay ahubwo nawe uravye nabi uzohava aba ari bupfa naje gukora ibi bintu ndi seriyeze nk'uko uriko urabivuga kandi ndavyitayeho ndabizi ko bishobora kononera ubuzima bw'umuntu nyizera wewe dutangura akazi eske ushaka ndakomaho amafaranga ngahe ikintu kirakomeye mukobwa ntibaze ngo biri iki kintu ushobora kumuha miliyoni 5 5 miliyoni muganga nawe oya 5 miliyoni n'amafaranga menshi ahubwo 10 miliyoni kuko aka kazi y'ibiro naryo n'amafaranga y'ubuntu ayo busa uribaza mu gihe ziyogenda nzutakaza akazi no gufungwa ku miliyoni 2 uraze mfashe uko zogenda dusake ibintu zitaboneka ikatubireke sokera mu ugenda mbiriza ndakubwira yoroshe dukwiza amahera ndaguha 10 miliyoni kandi naje ngaha nabiteguye ni ofisi aparizo miliyoni 2 tuzosohokana gatatu dusohokane dusangire twishime nawe urabizi mu masoza tude miliyoni tukusana n'abazirengeje dusohokera amaheza ndagufata neza ndakugirira akamasaje kuko nzaba nagufashije hano ndagufashe ndakugira umupfu niyo mpamvu zatuma nishima urazi ko nawe nagufasha amajwi 10 miliyoni itegerezwa kuzirya ikindi naco nako kazi wishimiye ushobora kukabura wase ndagutanga ko uriko ushaka kumuhotera ufate ku ngufu izoke ntiri kurivura uvuze ngo afasha amajwi kebifi ariko nta kibazo nagusabye 5 miliyoni umva udashobora kuryoherwa nawe izo 2 miliyoni ongereka izo 3 miliyoni ziyo 5 miliyoni nta kibazo nzokorera ikibazo cy'ijana giheza Changi mimi nataka izo 2 miliyoni kama dusohoka gusohokana je sivyo naciye 5 miliyoni ndatanga ariko ndafise ngaha nimero yawe ya konti cyangwa nzo yakuzanira karani wisakara sisi sawa nizero utaje kumwindisha mukobwa sawa 5 miliyoni canke 2 miliyoni tugerwa n'imisi 3 5 miliyoni nayemeye okay shaka amafaranga nibaze ko bitayibona n'imisi 3 turayabona okay mama ukora pole Sanda gufasha none Oya nayimejeje. Ariya ndahetse ashura heresheje None ho nayimejeje. birameze basi Merci basi. Biravye narahejeje ishure guma nicaye mwino nzira urabona ko biri bizarre nshaka nyine nzi ndagenda nanje kurangura impuzu z'abagabo ntagiye usanga nyine ndarose nanje umugabo kuba baje kugushorera ntibizi yuko nyine bana ba Karori ugumunzanira ngaho kandi nta muntu ashobora kuja gushorera umuhungu
umukobwa mpaye kuko umukiriya yaje ari umugabo araraba ati harya hari umukobwa nje kuba ko nzobakarabisha bien hamwe bazocagura jewe bagacagura n'impuzu ntubwire ikibazo ntizohomba fana kuri 20 nzoshira kuri 35 igaso kudandaza impuzu gusa nawe uzobwiye kudandaza nagusarisha we nawe ushaka udandaza impuzu z'abagabo kugira uzagushorera kubera umukobwa ndavyumva ushaka kumbwira ibiciro tuzi ibiciro nk'uyu ipantaro kugwa 20 dandaza 35 je nyene wenyizera gusa uyampaye amafaranga ushaka kutuma si miliyoni yonyene nizere ko numvise nabi si miliyoni uje gusaba jewe Marita umukobwa nakuriye kwisuka nutu dutunze wibagiye umuntu hirasi wibagiye umuntu atuma tubaho sinzi ni mpamvu ugiye kurondera umugabo kandi mufise karora arahari afise amafaranga imiliyoni zose woshaka kugira udandaze muzu yoziguha nimba utamukunda muce kose guha amafaranga uje kudandaza hama nawe umbwire urondere n'uwo mugabo muri ivyo bidandazwa vyawe none wowe ntimungana na Karori ugiye ukamubwira ko ari ukeneye ayo mafaranga ntiyo kumviriza mbaye ndabwira ikintu cyo kuja kwibwira je Karori sinayikwemereye ijwi ry'iwanje amatwi ya Karori n'ijwi ryawe amatwi ya Karori nivyo uvuga cyo muri byose abaco kimwe byo mutamara gukunda fati izo nzara zawe genda ukute muri bijya buhanza bwiwe arakuha amafaranga sidimira ushaka aragusinyira atavyumvire ko jewe nana hana hamwe nongera raba we ziranasize ariko je ntimushaka no zirasize mugazi maze gukura ca ubwenge rero niyo mpamvu ukwiye guca ubwenge urumva ukabona ko nyoko wawe atari byose ko n'ubundi sindi byose nabyo ashoboye byose gusa ikinezereje nuko mbonye unyizeye ndakwizeye cyane kurya wama wipfisha uriko uramusaba ibindi byose ukeneye nico ugikorereko kandi umpenyisho mu minsi 3 nzoba nayaronse ni 6 miliyoni yonyene mama ni makenya 6 miliyoni jewe Marita razi rero nosubira mu myaka nk'iyo urimo je noca ubwenge hari nimwe bitombaho siba nicaye mu nzu y'ubyawe yo kubuntu ngo afise ubwoba ngo aransohora igihe warungana uko nta babosi bari bahari waja kuri papa ushaka kuko arinda kuja gukenera mu kirundi nawe ugatumva kubera iki nawe ari kijuju wariye nabi nimba wumva warasoroma wariye nabi nandi sishaka uzozirya nabi wewe shaka urya unanzanire umwana urukwavu ngo rurugira gute rurakora ku mwana ariko uyubanye na sineba usineba nkawe rero nje nabwo noba nkawe sinokwica iki kibazo amatwi wamenga ari n'ibiti niyumva nk'ura wumvira impanuro za nyoko ufu uticujije jewe ndabikwangiza kwa Karori koridire igenda kukazi reka basi kwishakuza basi ubifashemo na wewe hari igihe rega nogenda nkasama Karori urumva mugabo wewe ntabikugiye ukaca usarisha kandi nkeneye amafaranga nyuma y'imisi 3 sawa satira nzogufasha ariko ari wowe wagiye gusatira ko jeje ujyana n'iryo gukora kwa Karori yego navyumvise ndaje muri toilette nzega amafaranga wayabonye bene kwabipanze Ana nasanze uri serious amafaranga yashitse ariko rero narabwiye ko mu kintu turimo no kuvuga ko icambere muhiro kuranyumva muhiro wigwaza umaje kugwara winjira ibitaro ica kabiri utegerezwa gupfa kandi ku munsi wo gupfa mama wawe ni wazuba hari ica gatatu nuko tuzogushira mu isanduku arikarara bien sûr isanduku ya mana sishobora kuja mu isanduku bife zikaza amafaranga amaze kuyama demeka ariko ibyo mu isanduku none Ana amafaranga namaze kuyabika ubu naho woshaka ukabihiba is no more for me kubera ko ntazi ko nkanyisha ngo iki n'iki ndabona ko umukino ushize kugenda nushaka ko binuze byo mu ngira utegeza kujya mu isanduku none mama wawe dushize yundi muntu atari wewe
uzomusigura wiki ifu kumwakubona akagusezera wibuke neza ko ku munsi wo gusezera mama wawe wari wategereza kuza imbere y'abandi bantu bose ese kazosezera isura atari y'umwana wiwe byo tuzobimenya habyetse reka tubanze dukora ibi vya mbere okay rero yanabwiye cuca muhira wari kandi entre-temps urondera abagabo nka babiri babizirwa kuri wewe bazodufasha guterura igisiga bakijana mu morgue ariko ntabwo tuzagusha mu morgue wewe tuzatera igisiga dushaka wari uriseriye kwe muri morgue hose ujane no ntabwo uzoshikayo kuko umukobwa mwiza tuzorondera ikindi gisiga dushiramo kigusubirira wiwe uca ugenda rero nkasubira ino gipanze genda ukora ibisigaye aho dukora akazi kandi felicitation merci beaucoup reka mana none bino bintu jewe ndabishobora nikwaze fe kandi nkomeye urengo ndabitangura gute nikwaze maze sindanashushe ngomba maze kuza ngo ankore ko ngo mve ngo ndashushe ndaza kugenda ana iki n'iki nicaye umengo ntiza gutunga ariko nihwenyetse umengo ntiza gutunga kare rero ni ukunyemeza kubigenza ntabwo nigigumiza nyene gabo rero sindanashuha sinzi ibibazo mfite basi iyo mbanza nkagutomera icayi gishushe kugira nshuhe naco Ana wabaye numva unashushe byagufashe ryari harageze umwanya vyuka witeguye tugende kwa muganga wanyoye imiti ni imiti wanyoye ko umujugumira gutya tudirira ifate imiti ko atashobora gufashije ndikore namaye muri rero wonyoye namaye muri rero unyoye umuti bigakomeza tuja kwa muganga sivyo umuntu nuko umujugumira numva mengo ufise n'imbeho ngomba ndagutumira amata uyu sivyo azi ko ndabishobora nawe ndakomeye njyana rero nigirishije agaca mfuma ntaraheza no kwitegura hasi ko nashaka kubikina ivyo nyene uburengera nariko ndavyiga ngira ndabikore vya frere harya ngo agiye kunzanira ikigamata n'indamara kanifuke ntazi ahubwo nta ntabwo Nani haje? Soza kundaba nari mu cumba nari kwa cice Yvan nararemvye birakomera kugeza aho mama wanje abifata nk'ukuri kandi ari ikinyoma nta kintu giteye agahinda nko kubona
umukunzi wawe uramahoro ku bwawe. Winjiye ku ndaba ndababona nibuka kahise ingene bamfata nk'umwicara, ariko ntangazwa cane n'ingene uje kundaba kw'ivuriro. Igihe nasezera mama wanje nari nzi ko uriko uranyumva, nabikoze kugira mvyure urukundo rwari rwazimye muri wewe. Nemeye kwipfisha kugira nshike ku ntumbero yanje. Yvan, ibyo nakoze vyose nabikoze ku bwawe, nabikoze kubw'urukundo ndagukunda. Ndagukunda Yvan, ndagukunda n'umutima wanje wose. Warabuze amahoro ku bwanje, kandi uko wabura amahoro nakomeje kubabara. Habuze gato ngo mvyuke kuguhoza amarira, ariko kuko wari umugambi wanje narikomeje. Yvan, ndagukunda. Dokter, nikora kwanza. Marita nyumviriza musore tekana hanyuma Marita mutubabarire ko dushitse mu mwanya utameze neza, ariko ubutumwa burabakeneye. Urumva, je suis désolé, ubutumwa burabakeneye. Mukazi uri umuntu n'ivyo mugabo turi mu kazi. Dr. Frank umuca twamwe morgue afande ishako minoze tuje kubara. Okay, ndahari. Ngaha. Musore, gerageza wihangane, bizakubaye ko se bari kuri nyine zo muzabaye. Kandi ndatabura nk'umuntu yari famille yawe.
umugwayi igihe kingana gutyo ko bimeze gerageza wiyakire nibaza tindira wanca tuvugana dushirikiziga muri morgue amabice tuvugana ibyisi nuko bimeze tuvugana ibindi muri biro gerageza wiyakire mon frère uko nandeje kumanda kugira gerageza ume wiyakira wihangane ariko antrete muri umwe yandi umashaka kumenya nabonye Marita abapolisi bamujanye kumva z'amatohoza ariko uye kugeza umwanya wewe ikiya kiziga mupfaniki urinde kurico kugira ngo tumenye ukuntu kuko urabona dufise ibintu byinshi ntimurari ibitaro tumenye ukuntu bitaro biza kuriho hanyuma muri kiperi kiziga cy'iwanyu bitaro biraherane à peu près 2,120,000 cyane kuvuga ko atigeze kwanza kuriho iyo mpamvu ndiko nshaka kumenya ngiye kuri nyakwigendera muri bande mutamuvuze gute ya tukizogera ko kugeza umwanya mugeze mu miliyoni 2,200 rero ngiye gushaka kumenya muri bande kuri nyakwigendera kugira ngo ibitaro biriho nukuri sinokubesha njyewe ana ya umushiri wanje gusa umushiri wawe yego mfrere ndumva ko bitoroshe cyane kabisa ariko gerageza umusa uyakire kuri ibyo nje ndi imfubyi ntabavyeyi mfise ni jewe njyenyine kuri iyi si nije nimenya kira kintu kuryama no kubyuka nubona haki nta bakuru bibafise nta batoyi bibafise n'umwe nyene nta na se bibafise kandi urabona nyina wiwe bamutwaye kumufunga no kuri sinumva amafaranga aho yova ntaje noneho yoho mon frère izo je ndikunda zumva ariko ibitaro bifise abikora kandi ibitaro naza ko mwakoresheje ari imiti yasohotse rero mutitegereza kuriyo wewe nibaza ntacyafise iminsi 3 umuntu akiri muri morgue genda nimba sinzi nimba uja kuraba inshuti ababanyi abagenzi baterereze ibitaro ntibihera utegereza kuriyo mutama no kuriyo amahano menshi nazumvise kandi nta miryango dufise noza kuyaronderamo oya reka gukomeza ibintu genda muvugane na famiye imwe ziri hajya cyangwa inshuti n'abagenzi mubandire amafaranga uyu munsi turi kuwa mbere nibaza ko kuwa kane duce muza gutora ikiziga hama mu gihugu gishingurana iteka kandi ukomeze kwihangana kuko ibizana byabaye nakubwiye yuko atamiryango afise niyo mpamvu numva atanu na hamwe nuza kuyaronderera gusa kimwe co ndumva ndashobora kwiruka cane Marita nkaraba yuko bamurekura batamurekuye naho akambwira bazi yuko hari ahantu iyo bazigana amafaranga makeyi akambwira akaza kuyatora gusa amahera ni menshi sinumva ahantu yova sinokubesha nkaje noneho nta nirobo yayaye noroha okay genda mvugana na Marita hanyuma muze muri bitaro ariko kandi nibaza ko bigenda kose mutegerezwa kuriya kuko ibitaro nibiherano genda mvugana n'inzoka Ana, nibiki? Dr. Birankomereye cyane. Ana, reka amarangamutima. Wibukinitse gakaraga ikintu turimo. Rero ufise kwifata minenegwa. Ugasanga je n'ibidosi iradupfunza. Ana, wambwiye neza ko witeguye ko igice cyose kugira ngo game igende neza. Nta mpamvu nimwe yo kuzana amarangamutima. Okay?
Sawareka ndabireke. Hoho Stone ko ntamubona ngahari hehe. Stone twavuganye mu kanya ambwiye ko agiye muhira. Rero je nyaza ko ntazose ubimeze neza. Wigenda wicara tuze. Igihari je ngiye kongera ikiziga. Nzoga mu gishingo cawe. Dr. Ndakwizeye kandi ibintu ushaka binyaruke cyane. Ko zishaka kubirambamo. Nanje narakwizera ngo ushize twakonye game. Igihari. Genda. A condition que ibintu se kubikinatisha. D'accord. Uco dupfunga twese jewe nawe. Ibikinatisha. Dr. Nibaza ko ibintu byose byatungana. Ushaka ibintu byose byihuta. Sinaguhamagaye ndi kugira ngo bigize gacabonetse. Kuvuga nasanze jana twatakaje umwanya. Twari kugira ikibazo yo karita mu wabakiri ngaha. Ariko tumaze kwezi kose mu gasho. Ntacyo cyo kizumenyesha ko kare ko twahanze umwatari wewe. Rero usana yaza ko gendo kidegembya. Ubure ibintu byose byatunganye. Byatunganye genda kidegembya n'icyo subindekere. Oui. Tekanze. Oh. S04. Muganga amafaranga yabonetse. Nanje kuraba ikiziga. Amafaranga yabonetse. Musore. Yvan ndakumenyesha ikintu kimwe. Kiziga twamaze kugishingura. Uvuze gute? Kiziga twamaze kugishingura. Akongirisha muganga. Ndikunda gukinisha. Bo naho ugiye kuzoga kuri kwa kane. Isomero ya mbere irahera. Niya kabiri irahera. Iya gatatu irahera. Ukwezi kose mutaraza kwakira ikiziga kiwanyu. Twemwe twafashe decision yo guhambisha ikiziga. Icambere wavuze yuko uri imfuzi. Sivyo? Ica kabiri Marita ntacyo nakiye mupfana. Ica gatatu Marita aracari mu gasho. Tutwarindiriye hafu kwezi kose. Turana mwaje kumukurikirana. Cyo twishiramo neza ko mwamaze gutoroka. Rero nabo batufata ikiziga tukibize muri morgue. Kandi bibanza abandi babikeneye kugira bijemo. Kandi urakuze. Mon frère, njumaze kumbwira kuri imfuzi. Nari cyane yumvira ndakuraba ndayimisoma zo gwaje kiziga ndabona ko nabitakoroheye. Cyo dufata ingingo nk'ibitaro. Cyo turahamisha umugwayi. Rero kuri iyo mvo we niba nta mafaranga bayarose genda nawe urakandikana gufasha. Kuko iyo nje kuvuga ko ari umuntu wundi yapolitse na kuri cya kiziga. Wibitaro byari kukurondera bikagufatira gupfunga. Ujya muganga uwo butahura urukundo ndamukunda ujya mukobwa. Ko buryo umuntu amugenda kumuhamba ntanamusezeye. Ibyo ndabizi. Niyo mpamvu ndakugiriye impuhwe ndako bagufata ngo je mu gasho usangiyeho karite nujya mu yarapfuye. Nacyo ko ndagufashije. Nje nagiye kurondera amafaranga kugira ndayakozane kugira twihambire umuntu wacu. Mugabo ugacu ugenda kumuhamba atano kumbwiye jewe. Mon frère izo ndavyumva sivyo kandi bizwara mukunda. Igihari werekana ngo ni manje ya telefone ndaza kuja kukweri waza kumpamagara ngenda kwereke abitaro twamuhambishije. Sivyo nawe mafaranga nibaza nakabukina ari bugufasha. Sibyo ndarondereye jewe.
mon frère umaze kumbwira kuri imfuvyi nakumviye ikigongo narasi no kuvuga ko hari umuntu yobazwa kino gihe kiziga iyo ndabivuga ibitabo byari gukurondera kandi wari gupfunga icyo nakubwira ntunagumuvuga cyane ngo bamenye ko ari umuntu azina rya kiziga ibitabo nibiherana adi amafaranga wacuyayo icyo ndabwiye nagumye ndakumvira imwe kuva kera ubegende amafaranga nawe yifashishe na karita natazomenya azatwa twamuhamvye niyavayo satsoba ikiziga twagiye hamze uzogenda bamwereke nakugiriye imwe n'imvuga baganga bakakumva amafaranga uza kuyasiga sawa Uno kumfatishije. Nawe urafata nabi bana. Ndagufata nabi ibintu byaraheze ubikuraza arakubonye. Ibizomuza mu kazi. Kandi byamaze kurangira. Okay. Sawa basi reka ngende nawe. Okay. Gore niyo sisi before you kwapfa. Nuko cyavuga ati kugira ngo tubyereke. Tugare bishoboka byose dutume ana amere nk'upfa kugira ngo basazobashe yibonera ukuri kugena mama wote naje gituma wa munsi waje gusabe waje kurira ikiziga ari kwa muganga cena ana niyo twaritori ana byaramukomereye kujya ashaka no kwisero turamuvuga ati bino onya birengeye ibyifuzo byacu reka dukene n'umukiro umwe twawutanguye kako mushiki wanje arabifiriyemo asubwo ni kuja tujijisha nyene ukuntu anagenda apfa akigira umuzimu. Wow. Do you know what? Ari tuvuge umva gute. Nyene reka ndaryumva ijya nyuma kubera ko nyene ko namaze no kuronka akazi ko kuba umushoferi nzofata umwanya munini yandi mu muduga ndake. Nyene. Ujya uri seriye rero. Umudriver. Birateze. Azaza umushoferi kwa Karori. Kwa Karori inzi cyane. Umva nashitse ari nyene fasha umugore wiwe acarambaza ati muhungu witwa nde? Ariko ari umugore wiwe. Inde? Umugore wari umunsi. Nyine ushagaye nawe kubivuga nkaho umengo rwo betwa tubiyaze ko bino bira. Ushagaye nawe. Uri seriye. By the way, hawa acarambaza ati kuri umuhungu wagize neza ko ntabarira umugore nyene mbega witwe cyabwa nitwa Deni. Na story wahi. Story. Yo mana yaje kumugore. Yani zina rya Stone izogera kandi ari uko umukino wacu maze guhera. Umudereva Deni. Mviriza rero ndakubwira. Nimba warosa akazi kwa Karoli byavro utari kuramubesha. Karoli n'umuntu yoroshe cyane. Muri umukino ntavyo kubeshanya birimo ana. Karoli aroroshe cyane. Nyene. Je nanje urabitse umutesha umutwe gusa. Gisho nzokora ndakora ibishoko bizinda kwinjiza indani kugira ngo bashe kugaragara nk'umuzimu nyene ubyactinga neza. Sawa. Hamwe kibaza umujijisha nyene yuko umengo we ntumbona. Tumujijisha nawo birimo. Nyene. Abanda kubwira ikintu kimwe. Simave niruko no kuncura ya mbere ngo nace. Reka showbiz nawe.
Ana. Carole? Ana. Ana. Ushaka kwiki koko? Ushaka kwiki ku buzima bwanje? Kuri kuguma unzungarukira kuko agiye wanditse. Wambaye amahoro. Wambaye amahoro wande. Ana wande. Ni biki kuri kubivuga? Ana nguyu bakumaza buri munsi ndabona aza mwijoro agiye amusama ubona siku yahagaze Ana ukuri ko ndabona Ana utamubona Ana uhambaye amahoro wo kubagiye wanditse je nkibera Ana ndagize gutumwe gutamubona ariko je nta n'amasaha atarahera usezeraniye ko atanazogaruka muri nonzo ihurimo nibi sheri je navyutse numva inyota nje kunywa amazi ndaturikira wenda jajya kuri firigo nyene hajya nyene ngira nugurure hejuru ndayabura ngira ndabe hasi ndamubona ahagaze ngaha inje ngo ndamuramutse ndamubura ndavye inyuma arampamagara wenyene ngo Karori arampamagara mwisi gituma mvuga mwene mumubona kuri je nana nigeze mbona ijoro ryiza boss na mahuje nayo mazi ndayahevye nta womenye ibyo basi wambwije ukuri ko wasubiye kurwara nkajya kukuvuza kuko hagira habona umuntu je ndakomeye kandi cyane namwiboneye neza aranampamagara je mureke guma munyita umusazi mwene hamwe baca umugani ngo umuntu yasaze acaguma muguca muguma mubona nk'umusazi kubera yigeze gusara mwe none sinzi gituma mutamubona ahubwo amaso yanyu mwe yarapfuye nayo mazi ndayahevye What the fuck? Umuzimu tuzi nanye. Yo, wego. Arawiye. Uramutse unapfuye wewe. Ntuzokwiga kuba umuzimu. Ko the way you acted exactly yani wani wagaragara nk'umughost. Yani ijasini y'ubuzimu warayikinye neza. Bimwe byo kuburyo nibaza ni mbega ushobora kuba warapfuye. Ariko narabishoboye. Cyane yani warabikoze bireze gutwingana ndabitekereza. Basi wari watanga kwigarisha ngati ngo ngo bigira gute ngo nopfa kubera iki n'iki. Oya nari nagiriye impuhwe wewe agahinda wari ufise sisi nanje nishize mu kibanza cawe numva ko nkwiye kubikora. Sino urabizi ko ntari kubikora jewe. Ko gusa ubikora neza. Ariko nawe watinze neza. Byatari. How? Kweli. Hari ukuntu rero wigisha. Gona hajya ntiwambona. Nene rero twega. Oya ahubwo wenda je nakabenda yajya bo mu rujya guka. Oh my goodness. Reka ndawikirikira. Nimba ari buzima nzokumbura. Ubuzima bwo kwa Karori. Rujya ruzeherera ingena rurofa. Twarafasha abantu bose muri isi nziza tubashira mu kiganza cyacu mu isi yacu turashoye no gukora isaha tugahindura. Oh my goodness, by the way sasa tugomba gutuma Yvan bimenya ahubwo byo byiza tubikore mu nzira ko kuri nagaho kabani mu ndagasi yani birambabaza cyane kagomba kagendana n'ubukobwa nyene ukuntu byataye oyi ikibazo nyine ntabwo wigeze umuhereza amahoro wabo mutokeza nzake nka wa munsi ukuntu nyabuze gato gusa nyana gufata akomako narirutse none nkavuga ati basi yo nyika je numiwe ruguri kw'Imana ubwo ejo saa 9 ejo rero bidatuma umenyera nyene ko nyawe we yarafise ukuntu nyene abikora je nkabimufashamwe nkamera nk'uzimya amatara nkajijisha ujya Karori nkajijisha ujya Marita kubera nyene bize neza ko anari Umunezero simpamvu rero twahisemo kubikubwira wowe wenda mu bintu byamubangamira hano bibanze kwanza bigabanuke uri byishimo byiwe Yvan nicyo gituma byari ngombwa rero yuko wowe na hana ugomba kuba uri kumwe nawe kugira ngo ino plan
tuyikore neza nk'uko nyene bikwereye nizere yuko uzotuma ubika ibanga wa mutipe kuko nimba mushiki wanje yarakwitangiye agapfa ntabwo nzotuma umupango wa mushiki wanje upfa nk'uko ngene namuretse we agapfa aho kuzotuma umupango wa mushiki wanje upfa uzopfa umupfa kandi nyene ryo nisezerano nizeye kuzobika ibanga yuko wana ari mutsinda ubwo mu bantu bagiye kuza bararota ibintu bitari ibyo wowe uravuyemo birumvikana ategerezwa kubitahura ushaka kugenda aracyari muzima ndashaka kukubaza wantumye kwiki ushaka kumbwira iki we ko atadire nimwe dusangiye ibyanje nawe byaraheze shaka ruranya nka kweli kuba ko navuze ko nyine yuko ngomba kuzoteretana mushiki wawe uramuzitaje nyine byaciye gutuma kuza umva ndakubwira reka kuvuga untunga urutoke we ahubwo ni wowe ugomba kureka kuntunga urutoke jewe ntushaka kugesha umwanya kandi kuntunga urutoke kuko umunyasinyira umukozi wawe ni mo debagura ibyo wantumye nyarutsa uraza kunshimira akarongo ngaho mbwira ico mamugariye ndakimiye hanyuma nigendera kuko ahi wawe muri uyu mwobo je sinakagumye no kwahonyora kazima washitse sawa nakubashe kubera ndi umuntu w'Imana rero mbwira nyarukiriza mbwire imve ngaha ngene nyene sijanye ndagukene n'ubuna nubwo ngutona kabaye nifuje nyene kuza ngaha kandi nize ko muri amafaranga nagusigiwe yakoresheje mu yani mu kugura igitoro amo sijanye ndagukene ari agukene ni bari yanyu Ana nizere ko ibindi ko ndabona atari ukuri nene umukire wawe Karori ngowe mabuja ntabwo ari umuzimu